ndabaramukije cyane ku bantu mwese mukurikirana Amasinzo hama ku mazina yanje nitwa Gentil gusa ku bantu benshi bakaba nitwa Jaja. Okay, tukaba dufise umutumire wacu twashaka atwidondora. Umutumire wacu karibu cyane. Murakoze cyane. Twashaka twidondore, hari abantu batakuzi benshi. Je benshi baranzi sinzi nka ni ubutonzi uwo butanzi vuga ngo bafise baranzi. Nitwa MC, the best MC in town, MC Msabah. Akazina kare se amazina menshi kandi mezaga. Okay, Msabah. Achomba evo. Ariko nagi unyenda. Ndabona yukurani. Naje mavanda kuyenda ko. Nagi unyenda ko vuga makora. Ariko byaba bigora. Okay, Msabah twashaka kubaza nka jewe novuga yuko ntazi mibereho yawe ntazi akazi kawe twashaka kubaza Msabah ukora iki mu buzima bwawe bwa misi yose? Uzabanje bwa misi yose ntabwo ko ndi mu MC. Ma concert atandukanye mu manza novuga ko antuka na ma evenements atandukanye. Ndi mu MC. Nkongera nkaba n'umu journaliste kuri radio Shima FM. Okay, kuri Shima FM ku Rukinga. Okay. Mugihwanya ni mugihwanya ketenenzi kari kukinga. Okay, MC twashaka kubaza kuri ubwo journaliste ukora SK mukora ibintu byinshi aba journaliste hariho mu kiganiro c'imipira hariho c'amakuru ugenda ko rondera SK muri ndi mu bisata byo bitangazamakuru by'amakuru gushikiriza amakuru. Ndi no muganiro gikunze gose cyitwa waramutse gute gica kuri radio Shima FM yose. Waramutse gute igano gikunze gose ibyo bisata ndi mwumva bisata cya journaliste uburi mu bintu byose biba by'ibisata byose uburi muri byo. Ariko tuvuga ngo tuja mu nkino ntabyo menyereye sinde mukinyi. Tuja mu byo menyereye. Wewe mu by'inkino uvuga ati nzute saa sita cyangwa kura mupira saa 4 ivyo ntibikuri. Ndawuraba mugasi bose ngo ndawutangaza. Afatiye siyo mpano yawe. Narigeze nawe kinyi mupira na mwanya munini vraiment mini primaire shika muri 10e ndi mukinyi kandi akomeye gose. Nkina muri equipe yihe Msabah? Narakinye muri equipe yitwa 11 Rapide. Nkina muri equipe twaje ni amashuri matotoreze Bujumbura nayisumbuye gushoma ka 10. Ndakira muri equipe yitwa Waris Kinanira gasabeshi baraziye yitwa Waris Kinanira niko yitwa. Ndakira muri equipe y'umukoce yitwa Bisoso. Benshi baramuza abakinyi benshi tubona bajya ba Saidoni bazongiza baciye amaboko yiwo mu koce yitwa Bisoso. Twakinya kuri IPA abenshi barahaza nitwa kuri IPA. Yego. Okay. Msabah twashaka kubaza kwanza sinaguciriye mwariko. Msabah urubatse canke uri kubaka sindubaka ariko pasanda yifise. Musenyi n'amabuye nje niko ndarondera. Umva nuratangura. Umushinge pasanda yifise va. Umushinge nurashira. Mushiga sindacamwe ariko musenyi n'amabuye nje niko ndarondera. Imana. Kuba ngomba kubaka ngomba kurakira ku rutare. Ngomba kubaka inzigume. Ego. Msabah Imana kuja imbere. Amen amen. Mashallah. Okay, Msabah ndakubaze ikindi urafite umukobwa wo mukunze cyangwa uvuga ati nino baka wa mushinge wa musenyi n'amabuye uri iko ndarondera uyu muntu nzotegeza kumushira muri yanzu yanje. Entre temps, we Ntamakuru Ufis ndayumva je narubatse nagize ubugeni hari le 10 mars 2023 utambukanye wanje cyitaba Imana le 17 avril twamaranye ukwezi kumwe. Umva ngo nsure muri ya ngo ndabwiye ko mfite umukobwa ndabandi ko ndakunda gose. Kubera mu bukunda bose ni bukebuke. Yego baraza ngumva ko ndamukunze mugabo hari akaruka kagatsima ivyambaye ko eske ndavyibagiye sindavyibagiye mugabo ni bisazo mugabo jusqu'à maintenant ndi umuntu meze neza ntihagire umuntu anyivuga ngo Msabah afite ngo kakana umugosha kwiyumvira yuko atiyumvira umugore we urupfu rurashika twarumenyereye kandi ruza ku muntu nyene ukunda. Urufuza ku muntu ukunda uvuta umuntu bimeze gute cyarabaye rero ariko so bango nizombuza kurongora nzorongora vraiment kandi nzorongora umukobwa nk'uwo niyo byashaka mukunda. Muze Imana igufashe ubazokuvemwo sinazo kuvamo nyene ngo akuvemwo gose gusizoka mu mwibuka ariko uwo mukobwa uzobukunze uzovuga ati uyu mukobwa vraiment ndamukunda. Abakuza ba Amasinzo TV muri ko murakurikirana ikiganiro umukobwa ari tayari vraiment ari sexy avuga ati nkeneye kuba na Msabah. Ni tayari vraiment kandi basinavye ibintu vraiment
fast yani cyana gushira mu nzu inzugira yuzure kurarondera yuko yose gajonyene gusa yemesha ashira ko plafond n'amabati cyangwa come on bon yes okay Msabah rero gushika iki gihe umukobwa base umuvuga ati urafise umukobwa muri komora relation okay ubu What turi kumwe Chimbona benshi banyandikira mugazi ziko turi muri relation harimvo harimo kwandikira yashobora kwandikira ngo jutam I love you kugira akwibagize cyakintu nakubwira nawe ukamwishura cyangwa n'umwishura uvuga ati merci uvuga merci ega twarakoronijwe n'abazungu nkunda kubashira bonjour nshira gute bonjour I love you I love you too no mbone ngo bonjour ndakushira bonjour ariko I love you je t'aime no je uzaba n'uburi ntuburi muri byo kuba muri vyo hari gihe usanga akwandikiye ari nyine agukunda bishimite Msabah ndashaka kubwira ati Msabah je ndagukunda basi par exemple ndakubwira ati Msabah I love ukacumbwira ati I love utabikuye ku mutima entre temps muri shima ndakora iganiro cy'urukundo cyitwa twiyagire urukundo ibintu by'urukundo ugombye kunyizamo gose usanga ndaye gusubije ko wereka by'urukundo tuvyihotse muga nta rukundo rukibaho urukundo turakoresha is terms nyinshi kugira du trompe umuntu umuhende umbwira ngo ndagukunda ngo I love you ngo je t'aime kugira umuhende umukobwa ariko atarukundo mufitiye Msabah noneje ko ndagukunda gisigura yuko uburi kura umbwira ati Msabah I love wewe ndagukunda simbe ndagukunda vyavuye kandi ndagukunda save muga sibwa rukundo wabuyumvira ngo Msabah ngo yogwara ngo yogira je ngo arambuza inoti cyane mbaye stress mbuza inoti Ntamakuru Ufis ubuzi inoti ni uba stress ndavuga ati ndagwaye ndavuga none nguno musinza kubaho gute njagute eske agacupa ndakumva kwanya ruginja noti uranwa agacupa Msabah yabunwa agacupa byo bari byiza kwambuza ningiye ku bintu by'inkundo cyenda kunda kandi nkunze ndakunda vuba ndakunda urakunda nyine sindaba higeze amasa akunda ntabona neza nambara uti nakameze gunda ndavuga ni je mubi jewe namaze gushika hari umukobwa araba mubi kubera nta mukobwa wa mubi kuri mwebwe murashaka kuvuga yuko umukobwa wa mwiza ku muhungu bagendana umuhungu rero wese agendana bari mwiza no byemera Ntwaje turi kumwe tubena nawe vuga ndi mwiza ndabona ko atandi mukobwa musumba gusa hari abandi bacavuga ndi mubi voilà ariko umwa turi kumwe je nawe ndava kuri kireze ufise amaso ya teki ibintu byose nk'inyana evana yoga mata ikiyugumuza ji kwambara turi kumwe nawe ariko abandi bose bati urya nawe ntazi gutoja pikwe ariko enjoy nuko nyene cyane ko ibintu bimeze mu buzima Msabah ndakubaza ikindi kintu usasore mu kubandi ko ndakwinjira mu buzima Msabah iyo ukunze umukobwa ukunda umukobwa ameze gute ameze gute yego kunyifato ubye ko comportement canke visage basi ukuntu sanga ateye komema ndakunda umukobwa muremure umukobwa muremure vraiment uburi guyi wanje ndakunda umukobwa muremure ndakunda umukobwa w'inzobe Amasinzo uri kuradukurikirana uri umukobwa muremure w'inzobe utiyambize ndasubiye utiyambize uri guyi wanje okay Msabah kubari kubatwumviriza ndumva yuko uhora ugira ikiganiro c'inkundo okay muri ico kiganiro c'inkundo ibintu muri bike ukunda kuvuga asi mu majambo make ukunda kuvuga mu kiganiro c'inkundo abari biki ndakunda kuvuga ijambo kenshi nkunda gusubiramo kenshi ndi kuri micro umukobwa w'ubwenge afata ingingo zibereye ku neza y'amagara yiwe umva iryo jambo umukobwa w'ubwenge afata ingingo zibereye ku neza y'amagara yiwe okay kuba ariko badukurikirana igihe basanga hariho abatumviriza ubwo rimuvu basi iyo tawo muvuze ico itumbeye ko shora okay umukobwa w'ubwenge afata ingingo zibereye ku neza y'amagara yiwe tuje muri yanzira ya Rukundo ndaza nkubwira yuko ndagukunda muga hari cyo ndiko ndakuronderako nayo ko wavuze uti Msabah ndamukunda Msabah c'est beau gars ibintu nk'ivyo numva Msabah ndamukunda ukuntu ameze ibintu kwa ibintu nk'ivyo ntacanza jenze yo guprofita gusa sivyo naho kuraza wankunze deja inje muri Rukundo icuza ukora icuza kugubya cyose uri tayari uri d'accord rero cyageze rero ko
dukoze imibonano mpuzabitsina tukarega ryabwirizwa nkagutera inda amagara yawe ufata ingingo zibereye ku neza y'amagara y'iwawe rero uraza pole pole urankunda turakundanye mugabo haze gwa rukundo udafise profi ataco ndakunda gatacyo ndonderako ega n'umuhungu ashaka kugira intu z'amagara mabi none amagara yakavuga ati ndasesekaza avuga ati koma reka nje kurondera ujya mukobwa ntacyo ndamuronderako cyo kujya gusa ujya mukobwa nawe ntabyo yaciye usanga rero nawe uranduye ku by'umukobwa ibyo yakuze ko yabyakibye muri akubwira nti ushaka umukobwa w'ubwenge afata ingingo cyangwa umuhungu afata ingingo imuneza cyangwa ushaka kudasenzagaza amagara yiwe. Msabah uhora ubabwira ikiganiro cyiza cyane vema naje numva ndayikunze eske uhora ukunda kuvuga sanga ni misi yose ku Imana dimanche tous les dimanches kuva 21h30. Nagikunze vema naje ndihaye ingingo iko nzohora numva icyo kiganiro ndabaye ikaze kabisa Amasinzo ndabatuye muze kwame mumviriza ikiganiro s'il ndabasabye hama Msabah twashaka gusaba impanuro woha ku bantu bari kubatwumviriza impanuro baha kuberekeye urukundo hari ico ufise wobahanura kuri ico kubera ari abakobwa benshi uvuga ati ndakunze vraiment mu nyene ndashitse kuno uvuga ati Msabah ndagukunze ni wewe nyene nta wundi ati sanga nawe n'umuntu bibaho Osha ukunda umuntu na ukunde cyangwa akunda gusanga mwakundanye mwese byose birashoboka ariko icyo nahanura abana cyane ku mpande zose ku bahungu ku bakobwa izo turahendana turiko turahendana cyane mu rukundo gusanga umuntu uramuhenze uramutesheje umwanya wiwe uramukunda ariko ndiko ndabasaba nariko badukurikirana 2024 ntizuye rudafise mahabukwe cyangwa se ubukwe ni vyiza kujya mu rukundo dufise urukundo dufise objectif uje muri rwa rukundo uvuga ngo jenge ukundira gusogera mbane yuko MC Msabah ndi kumwe na naka cyangwa we sinzi akazina kawe Jaja ari kumwe na naka kugira ubone ko uri mu rukundo ngo uri en couple yego ndi en couple na mama ndi couple na papa ariko nimuduhende kesho nakunda kuduhenda abakobwa umukobwa yavuye mu rukundo uzomenya statistics zirabikorera ko atari mu rukundo ngo nkunzwe na mama ngo birakunze nkunzwe n'Imana binatosha muhamuduhenza uvuye mu rukundo iminsi yose yari harenze y'amezo yararenze mama ntiyari bwamukunda ntiyari bwagukunda rero kuri ubwo rero ndizo turahendana tuje mu rukundo gusa dufise intumbero kandi mu rusengero avuye kuja mu rukundo risengero urukundo ngo nimwe bavuga ni uri no mu rugo wubatse sengera urugo rwawe kandi ntuzuraraza ibintu byawe byose kubabanze bise umugenzi weka ndamubwire ngo umva ujya mu tipe ngo nguma nsaba kwagusaba sibyo kwararaza ibyo none ko yagusabye igihe wamuhacege wamwima wareze tutabeshya cyabaye soka ariko uza kumenyekana mu yego nuko rero no bantu rero tuje mu nkundo zifise ico zigamije tuje mu nkundo z'ukwerekana ko turi en relation gusa turi en couple na naka yego biraryoshe gusura mu rukundo kandi vraiment abari muri go ndayifuriza amahirwe yago abaruvuyemwe mu bandanye musenga murindira izuka ry'abapfuye. MC Msabah turagushimiye cyane ku biganiro cyacu cyo kuduha ku mpano naje zirankoze ku mutima basha ndabasabye naje nzokoma ngenda gusengera urukundo rwanje nyamba nkunze mama nzokoma ngenda avuga ati mama ndasabye Imana izo dutandukanye nawe nyene umuntu muratandukana bibaho MC nivyo Imana yanditse Imana yagendetse muzotandukana kandi yajyatandukana abakundanye cyane gose naba uzorabe MC mu gihe cyose umuntu wangana kuva mu maso niyigira kuva mu maso twashaka kubashimira ku bakunzi ba Amasinzo TV twashaka kandi kubasaba mugire mukande kuri kengeri tukaba tubabwiye ati muranirwe mu byanyu no mu banyu murakoze cyane.